abakunzi ba Wazuma TV turabaramukije no munsi twatewe iteka ryo kuba duhagaze muri kimwe mu bikoraniro bitandukanye biriko biraba mu gisagara ca Bujumbura. Turi ku kibuga ca Muha tukaba twaje mu gikorane kirongowe na Compagnie de Deborah kigizwe n'ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo no kuvuga ubutumwa bwiza buciye mu ijambo ry'Imana. Rero intumbero y'icyo gikorane ikaba ari kubohora imitima y'abantu no kubohora imibiri y'abantu. Reka rero tudatevye dukurikirane bamwe mu barongoye ino Compagnie de Deborah batuganirize ku bijanye n'ico gikorane. Turabaha ikaze twidondore. Nitwa Madamu Nisengwe Esperance nkaba nkorera Imana muri Compagnie de Deborah mu gihugu cy'u Burundi. Rero yateguye kino gikorane mubona ngaho kabera ngaha. Mbero ya kino gikorane yoba ari yahe? Ntumbero ya kino gikorane niyo gusenga niyo kuvuga n'ubutumwa. Ego muri kino gikorane hariho umwanya wo gusenga, haza gusengera igihugu burya kirafise inkingi zihagazeko, ihagaze ku nkingi ya politike, ihagaze ku nkingi y'ishengero, ku nkingi y'umuryango, ku nkingi y'ubutunzi, ku nkingi y'ivy'indero, ku nkingi y'ivy'imico kama no ku nkingi y'ivy'inkino. Rero hamwe n'ivyo hari ibindi bizuza by'igihugu gusengera izo nkingi aho zishinze. Rero tugomba kuzosengera igihugu ibigizuza by'igihugu. Hari ubutumwa bwiza buzovugwa muri kino gikorane. Turafise umutumire twatumiye akakiri twagomwe intahe yiwe kugira ngo azatubwire muri kino gikorane abwiye n'aho amajwi azoshika bumva ikirundi ingene atakure Imana itokura umuntu kandi atakure Imana itoshikana umuntu. Murashobora kuba ruhebwa ku bantu ariko imbere y'Imana ari igiciro kininiya. Rero ico gikorane tuba twitezemwo ubutumwa bwiza, turiteza ibitangaza n'ibimenyetso, turiteza abazokizwa, turiteza abazobohoka, turiteza abazohinduka bagahindukira bakava mu ngeso bakava mu vyaha bakava mu kutamenya. Twiteze byinshi muri ico gikorane. Ego intumbero nyamukuru ya Compagnie de Deborah en general ino yayo ya Deborah ni ukwinjiza igihugu mu masezerano. Rero mu kwinjiza mu masezerano turasenga tukavuga ubutumwa. Naco gituma muri iyo ntumbero yo kuvuga ubutumwa turi ngaho uyu munsi. Rero twavuye twakoranira mu nkome zine no mu twaje hanze kugira ngo n'abatadusanga aho dusanzwe dusenga tuvugira ubutumwa bagira ico bumvise nabo. turabashimiye cyane kuri kano kanya muduhaye muze muhezagirwe mu gikorane. Ego Imana ibahumugisha. amen amen. Ego murakoze namwe mwakoze ko twiyumvira ko mwatubwiye ngo no televiziyo yanyu ngo ni y'agaciro k'umukenyezi. Umva nagenda kubwiye ngo aha muri Deborah ivyo turagihagararako cane. Ego me cyane umugore wa Deborah tubwira twafashe ko icitegererezo. Umugore yahagurutse mu gihe byari mu bwoko bw'Isirayeli aguka nk'umucamanza, aguka nk'umuhanuzi. Arahaguruka ari umucamanza, ari umuvyeyi, ari umuhanuzi. Igihugu kiratabagwa. Aguka n'umugabo ntiyagurutse n'umugore gusa n'abagore b'agaciro bafatanya n'abagabo n'uwitwa Baraki. Kubwiwe igihugu icoge kirava mu bitoroshe cari kirimo. Rero twebwe ikintu c'umugore turagihagararako cane, nibo bamenye ingene basengera ingo, ingene bazibera amaso. Murakoze kubona mwitavye ubutumire bwa Wazuma TV. Ego murakoze cyane namwe mutera imbere mukoreshwe byinshi muri kino gihugu bifasha igihugu, bifasha ishengero, bifasha imiryango. Imana ibagurira imbibe. N'ikindi gihe muze twibyo dukoze kugira ngo agaciro k'abagore nyine gashishikare kuja imbere. Murakoze Imana ibahezagire. Amen. Thank you.
rero twarateguye igikorane kugira ngo dushishikare umurimo wo gusengera igihugu, gusengera abantu batandukanye, ababoshwe, hari abo satani yaboshe, hari imiryango satani yaboshe, bigatuma n'igihugu cyacu kitagenda neza. Rero muri kino gikorane twiteze yuko kuri imiryango myinshi, abantu benshi satani yaboshe cyangwa baboshwe n'ibyaha bitandukanye n'ibintu bitandukanye, muri kino gikorane bazofatira gutabagwa, bazofatira kubohoka. Yego Ministère du Kristo ikora mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo basengere igihugu cyacu cy'u Burundi. Mugabo hagati aho benshi barayizi no Ministère ikiganiro umuteramyi gica ku Kamirizi y'u Burundi iminsi yose, iminsi ya gatanu amasaha yo mw'ijoro. Rero hamwe n'icyo kiganiro kirafasha abantu benshi mu gihugu cyacu barafashwa n'icyo gikorwa. Rero mu bikorwa byinshi tumaze gukora, Ministère Compagnie Debora iramaze gushika mu gihugu cyose, intara zitandukanye z'igihugu cyacu. Aho rero bagiye babona Imana itabara Burundi, Imana ikiza abantu batandukanye. Hari ibintu byinshi abantu batavugira mu mashengero, hari ibintu byinshi abantu batavugira ahabona, ariko nk'ino Ministère bakagenda bafasha abantu, abo bantu by'ukuri bakabona ubwiza bw'Imana. Rero no muri iki gikorane ni kwa kubandanya icyo gikorwa, abantu batandukanye baze muri kino gikorane bashike muri kino kibanza. Dufise abavugabutumwa, dufise abakozi b'Imana batandukanye bavuye mu gihugu by'ababanyi n'abahani wacu, bazoza gufasha abantu, kuko Compagnie Debora si ishengero ariko ni Ministère ikorana n'amashengero. Rero amashengero atandukanye ari hano, duhagarara ku madini, duhagarara ku ishengero, ariko kenshi duhagarara ku ijambo ry'Imana rivuga kugira ngo abantu bashobore gukorana abantu. Rero ibyo abantu benshi bazotabagwa, abantu benshi bazobohoka, abantu benshi bazobona Imana, abantu benshi bazobona kugirirwa neza n'Imana muri kino gikorane. Rero murakoze. By'ukuri ahantu hatandukanye, mu mihingo itandukanye y'igihugu, hariho abantu benshi bamaze gushinga intahe yuko ino Ministère babonye Imana biciye muri ino Ministère. Hari ingo nyinshi zatabawe, hari abari bagiye kwiyahura, Imana yatabaye ibicishije mu ijambo. Hari abari baboshwe n'ibyaha, hari abari baboshwe n'ubusambanyi butandukanye, hari abari baboshwe n'akaburegwe, hari abari baboshwe n'imigenzo n'ibyakarande, ariko ibyo byose bagenda babona Imana ibagirira neza. Rero ni by'ukuri muri no Ministère, muri kino gikorwa Imana iriko irakora mu gihugu cyacu, kandi ntiraheza gukora, iracari kirakora, iracari ku gikorwa. N'ubu no muri kino gikorwa Imana ubwayo yimanukiye kugira ngo ikiza abantu bayo, itabara ubwoko bwayo. Murakoze. Turashima Imana bashaka kutubwira abatumire baje kuri rendez-vous yayo. Amen. Muri kino gikorane uretse amashengero atandukanye akorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abantu bose baratumiwe, abantu bose bahawe ikaze muri kino gikorwa. Nk'uko nabibabwiye, twebwe ntituhagaze ku madini cyangwa ku mashengero, ariko duhagaze ku abantu bagirirwa neza bavuye ahantu hatandukanye. Rero turafise umukozi w'Imana adasanzwe Imana yaturungikiye muri kino gikorane kugira ngo ashobore kuza gufasha abantu, kuza gufatanya natwe. Ni Pastor Mukamurenzi Debora avuye mu Rwanda. Benshi baramuzi, afise intahe ikomeye, afise Imana yamukuye, aje gushinga intahe kugira ngo yongere yibutse abantu yuko atakure habaho Imana itokura umuntu.
yuko atakure habaho Imana itogusanga kugira ngo igukize. Rero uwo ari we wese arahawe ikaze. Hariho n'abandi bakozi b'Imana batandukanye bazoba bariko bifatanya natwe kugira ngo dufashanye twese gusengera igihugu, gusengera abantu batandukanye. Tuje mu nyonga zawe, tuje kwegera Imana intebe yawe y'ubuntu kugira ngo imbabazi zawe zibe